Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatikanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikorera muri Task Force mu ntara ya Kivu y'Epfo kuva tariki ya 25 y'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2022 zagabye ibitero bitandukanye ku nyeshamba z'abarundi za FNL ziyobowe na General Aloys Nzabampema ziri mu mashamba y'Itombwe. Mu itangazo ryasohowe kuri kino cyumweru n'umuvugizi w'ingabo za Kongo muri aka karere Lieutenant Marc Elongo agaragaza yuko igisirikare cya FARDC n'ic'u Burundi bishe bagwanya 40 ba FNL ndetse babirukana mu birindiro byabo biri Naombi ho muri territoire ya Mwenga secteur y'Itombwe bari bamazemo imyaka irenga 10. Lieutenant Marc Elongo akomeza kuvuga yuko muri iyo ntambara igisirikare cya Kongo cyakomerekesheje abasirikare babiri gusa. Mu ntambara yatangiye kuwa gatanu irangira kuwa gatandatu tariki ya 26. Twavugishije umuyobozi wa FNL Aloys Nzabampema kuri telefone ye ntibyadukundira, ariko mu kwezi gushize mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika yagaragaje yuko ingabo z'u Burundi n'iza FARDC byicara bimugaba w'ibitero. Yabadikanije n'abasirikare ba Kongo batera ahari ibirindiro byacu biri za Namarama na Kirazi bari baje bava ku mapozisiyo ya Masango na Maheka ko bazana inzira zose baciye naho bisaba yakabate bumva batari aho bitabitaka naraza barataka abasirikare bacu aho bari, ariko abasirikare b'abarundi n'abakongomani aho baje babatwara baranyukanye aho baje bapfa. Bamwe mu bayobozi ba secteur y'Itombwe bavuga ko ari intambara iri kubera nta baturage bariyo, kuko abaturage bari batuye na Maramara na Naombi bahungiye mu Magunda na Mahita. Na Munene Joel umuyobozi wa societe civile mu misozi miremire ya Uvira asanga FARDC yari ikwiriye kwirukana Nzabampema muri Kongo agasubizwa mu Burundi. Tubirebye neza taco barakora mugabo yuko Nzabampema bamujanye kure n'u Burundi, bamujana kure route nationale numero 5. Cyo bakwiriye gukora kikatushimisha kikaboneka yuko bakoze umurimo nuko bo mufata bakamujana i Burundi, ariko bakimwirukanye hariya muri Tombwe taco barakora paske hariya hara hantu bahaye bahinga, hara hantu abantu baragiririnka kubugufi ntaco barakora. Bihangane bamufate bamusubize i Burundi cyangwa bamushire muri kasho. Kuva ingabo z'u Burundi zagera mu misozi miremire ya Uvira gufatikanya na FARDC agahenge k'amahoro karagaragara muri bimwe mu bice zigenzura nk'uko bitangazwa na bamwe mu baturage batuye mu Masango. Havuye bariyeri kuri Rubarati mu Kakuku, hariya mu Maheta hariho zibiri havuye bariyeri kuri Karemba na kuri Kateja. Izo bariyeri zavuyeho kubera iki? Zavuyeho kubera abasirikare bazamutse. Abasirikare bavuye mu Burundi bari kumwe n'abasirikare ba Kongo. Abatuye aka karere bavuga yuko nubwo inyeshamba zanza Bampema arizo zarashwe n'izi ngabo, karimo n'indi mitwe igwanya ubutegetsi bw'u Burundi ya Red Tabara ndetse n'indi mitwe y'abaturage b'abakongomani ivuga yuko ishinzwe kugwanirira amoko yabo. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira. Vedaste Ngabo urakenuye. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI mu mpfunyapfunyo yatangarije ijwi rya Amerika ko amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 ageze kure. Reka ibindi kuno nkuru tubaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru arahakorera iyo sentare mu Hollande. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yabwiye ijwi rya Amerika ko imaze kuronka amakuru akwiye ku vyerekeye ivyaha ivuga ko ari ivy'agahomerabunwa vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Umugwi ujerwa amatohoza nyezina uvuga ndetse ko ayo matohoza ageze kure kandi ko waganiriye n'abegwa n'ayo mabi ku mpande zose. Ico bikoze uwo mugwi wemeza ko wahuye n'ingorane kuko utigeze wemererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi kuja kuvugana inzego za leta zagirizwa amabi menshi. Ivyaha 6 nivyo iyo sentare CPI ivuga ko amatohoza yashimikiye ko. Ivyo navyo n'ubwicanyi bwoba bwahitanye abantu barenga 1,200, ibihumbi n'ibihumbi bafungiwe ubusa, abandi bakaborezwa igufa,
amajana n'amajana banyurujwe bakagenda mazima yongo, abagore basambanijwe ku nguvu n'ibindi. CPI yongera ko hari abantu barenga ibihumbi amajana 4 bahunze kubera ayo mabi. Umugwi ukora ayo matohoza ntiwashatse kwinjira ngidonido idose ku yindi n'abakekwa kuba barakoze ivyo vyaha. Ico bikoze CPI yemeza ko yaronse amakuru akwiye ko vyinshi muri ivyo vyaha vyegekwa ku bari muri leta nk'inzego z'umutekano, iperereza no gwaruka rw'imbonera kure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. CPI imenyesha ko ikora amatohoza no ku bindi vyaha vyoba vyarakozwe n'urundi ruhande, yaba imigwi igwana, ivyo vyarakozwe mu myerekano yo kwiyamiriza ikirengo ca gatatu ca nyakwigendera perezida Nkurunziza n'ibindi vyoba vyarahitanye abapolisi. Abakora amatohoza ntibatubwiye ryari imitahe mpuzamakungu izosohoka, ariko iyo sentare ivuga ko arico gikorwa kizokurikira. Amashirahamwe y'abashingwamanza batwaye muri CPI vyinshi muri ivyo birego avuga ko amadosiye arenga ibihumbi 2 ariyo yatanzwe. Maître Lambert Nigarura atwara urunani rukorana na CPI, CPI ndetse akaba ari mu batwaye amadosiye arafise icizere. Ntidukekeranya yuko umunsi yo sentare yatanguye urubanza ivyagirije n'ivyemezo bikwiye, amakuru ahagije azoba ariho kugira ngo abakoze ivyaha bakubitwe ntahe mu gahanga. Hariho icizere cy'uko umwanya n'umwanya imitahe ishobora kumurikirwa abakoze ivyaha kugira ngo baheze bakurikiranwe, hama bakora ivyaha nabo baheze bashumbushwe. Ayo matohoza yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2017. Imyaka 5 iheze iyo sentare iriko irakora amatohoza isa niyabaye myinshi kubakorewe amabi bashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika. Umuntu arebaza bahanwa nande, nta wibagira aho yahiye, amabi yashikiye baramuhoteye bamufata ku ngufu, no kubura umuvyeyi umwe, no kubura abavandimwe twaratatanye. Nakorewe ihohoterwa, umuvyeyi umwe wanje baramwishe na musaza wanje nkurikira, nanje na mutoya wanje hari byatubayeho. Torture ni ikintu cagutse cyane, umuntu yavuye aho twavuye kugira ngo abone kwikomera ibiheze, no kubona yuko n'uwamutumye abona ayo mabi nawe yahanywe intaye kamukubita mu gahanga. Yamara ababunganira mu mategeko siko babibona, barabahumuriza. Nivyo imyaka 5 simike ku muntu aba yarakorewe ivyaha, ariko uravye uburyo abahinga biyo sentare bariko barakora kuja kuraba abarokotse, abacitse ku icumu, abakozwe ko n'ivyo vyaha mu bihugu bitandukanye bahungiyemwo, twavuga yuko bitahuritse. Twagerageje kurondera umuvugizi w'ubushikiranganje w'ubutungane Donavine Niyongere, ariko ntiyashimye kugira ico ashikirije kuri iyi nkuru. Yamara igihe Burundi bwakura karenge ku mugaragaro muri yo sentare CPI mu mwaka w'ibihumbi 2017, uwari umushikiranganje w'ubutungane ubasigaye ari umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana yabwijwe rya Amerika kwa ayo madosiye yose Uburundi bwitwariwemwo ari mfa gusa. Ntitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana, oya, duhiriwe duhishije, nta vyaha by'agahoberabunwa byabaye ngaha nkuko babisigura, kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajana kuturega cyari kuba vyabaye urubanza. None murabona ko tuvuye atarubanza turagira. Aha CPI ivuga ko ifise umukenyuro w'inzira zitatu wo gufata abakekwa mu bihe nk'ivyo. Fadi El Abdallah no muvugizi wa CPI. Maintenant, il y a différents cas de figure. Abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nkuko n'ahandi kw'isi bimaze kuba, bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo. Hari n'igihe imitahe igirwa ibanga, ukekwa agatembera ataco ginona, tubonye agiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera. Abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka, yamara mu nyuma bigahinduka. Amayeri ni menshi dukoresha. Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Leta y'u Burundi yagiriza iyo sentare kubikoreshwa n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Gusa iyo sentare irabihakana.